Nitwenguza Gervase nkaba ndi umuyobozi w'irishirahamwe Akuki Kukinka. Aki byavutse tariki 14 z'ukwicenda muri 2016. Dukora mu vinyu ufatiye ku buki cyane cyane. Iryo zina Akuki Kukinka Akuki Kukinka baza kungora gusigura cyane, ariko mugiye kureba mu mico y'ikirundi cyane muri kahise k'ikirundi n'ubu ndetse haracyavugwa Akuki Kukinka. Cyane cyane mu manza muramaze kumva ko hariho igihe bavuga ati bagomba bazimane akuki. Twebwe twafashe uwo muco wa kera, tugerageza rero kuwuhinyanyura kugira turonke ikintu dushobora guha abantu gikozwe mu buhinga bwa none, hakoreshejwe ibintu by'isuku n'iki, ariko ibisigaye tuguma muri ka kuki nyene kamwe gasanzwe kazwi na bose. Ibintu dukoresha kugira dushobore kwenga uyu muvinyu wacu, murazi ko mu Burundi igihugu cyose cy'u Burundi murabona ukuntu gisa kiratotahaye. Gitotahaye no kuvuga ko hari amashurwe nayo inzuki zamazadashe. Ni kuvuga rero ko ubuki mu Burundi buruzuye igihugu cyose kabisa. Yego intambamyi duhura ziriho kubera yuko ugiye kubiraba cyane cyane iki kinyobwa sinovuga ko ari gishasha ko navuze ko ari akuki, ariko ku buryo gitunganije ku bantu benshi bice kiboneka ko ari gishasha. Ndetse rero bagaca bakunda kuvuga bati ngo ninjabuka bafatiye ku mivinyu bikira bahanze. Umuvinyu wacu sinjabuka, uzobinjabuka nyene kugira ujabuke hanze, n'ahandi umuvinyu ukorerwa mu Burundi n'ivyaha mu Burundi. Yego ntambamira duhura ngizi niyo nubwa cyane cyane ni yuko niyo mpera kunini yako no nibaza gukubitira akagoye bene wacu b'Abarundi kugira bakunde ibihingurwa mu Burundi. Urasanga umuntu yaronse umushitsi witeka, aho kuza kumwumvishiriza kumuhonja ako kantu cyangwa muzimana akakantu kakorewa mu Burundi akagomba kaje kubunjabuka. Mwebwe muzogerageza mufate izo njabuka muheze musome n'akaki wacu, asigaye muzoca urubanza. Ntidushora ntuzeya ku buryo tuvuga tuti twashize mu makarito hanyuma twurije indege cyangwa twurije amakamyo, ntibiraba. Ariko impusha zose zo gushobora kusohora zirahari. No kuvuga ko twebwe mu bintu twawusohoye itariki 4 z'ukwicumi mu 2019. Murumva yuko aho mu bintu twatujeze ku isoko muri Rokagolf tarabo bahazi haciye amezi make murazi byaciye bishika, haciye icorezo hama naco ku bantu b'abadandaji cyaradukoze ko cyane rwose kabisa. Ubu rero dusa nuko tubona umenga izuba rigomba ritangure kwaka, bitanguye kwaka rero tuje dutangura kuja cyane cyane aha mu karere, kuko twaramaze kwipima ku bantu bitwa ko bazana imivinyu ngaha hanya, turabipima ko bijanye nuko tubishira mu alimentation canke haraye nk'amafuara, tukipima kandi tukabona yuko babakiriya mvuga ko ariko baraza burovoro, iyo bamaze kumviriza bacavuga ati kumve. Donc mu minsi mikeyi turaja ku isoko kabisa iyo hanze nayo y'u Burundi turiko turayinjiramo. Guhurumbirwa neza ntambamira ku bariye zijanye n'uko Abarundi batariko barakunda ivy'iwabo, ariko buhoro buhoro turiko turagerageza gushiramo ingufu kugira tumenyekanishe bawukunde. Dukoresheje amakampanye mpuze ya promotion kugira abantu bawumenye kandi batangure gushobora kumva ati kweri iki kinyobwa bashobora kubihereza. Uravye neza haranditse ko ikintu hydromel
ivyo muri nk'abantu bakoresha ururimi rw'igifaransa baca bamenya yuko ni umuvinyu uhinguye mu buki. Ego ni ukuvuga ko usoma ikirundi ntuze arahura nakuti kuki nka nyine agaca amenya ivyo ari vyo, ariko n'usoma ntuze igifaransa nabona ko ariko l'indomie naho ngira murazi icyo bishatse kuvuga mu kirundi ni kwa kwezi kwa buki. Numva ko tuguma muri vya bintu vya hamwe ko ushobora kugomba kwihereza akantu kadasanzwe. Igisata cy'amahinguriro ha mu Burundi kiko kirondera horo kandi baza ko bizoza n'ibihugu byose niko byagiye bigenda horo abarundi baratangiye guhingura, ndetse ntimwibagire yuko n'amashuri yitwa yuko asohora abahingura burya ntatanguye gusohoka kera cyane rwose. Hanyuma hagaca haba iki kibazo cy'uburyo bujanye n'amamashini abakoreshwa. Benshi barabikora ababikora ubunya baracyari kuri rwa rwego umuntu none artisanal. Twavuga ngo turi hejuru cyane rwose, ariko benshi ku bintu by'amahinguriro bari artisanal. Mugo kubijanye n'umuvinyu unya nukuri sindiko ndiha amanota, ahubwo nagomba ikintu cyitwa ko ari n'igugu gutera iteka nyine ntuze ya igihugu cacu. Turabambere basohoye umuvinyu umeze gutyo unya ubusa gutya. Benshi bakunda kuyibona bacibaza mu migikere oya uyu n'umuvinyu naya mabara atandukanye mubona ko si ukuvuga ko ari ibindi bintu twashizemo, ni ubuki. Murazi ko ubuki budasa, ni magana mu ntuze mu magazine mubona ko ubuki budasa, nico gisigura rero amabara mbona atarama. Murabona nk'aya macupa maremare naho nashize ngahanya ari atatu, sinashizeho gusa kugira ngwizi igitigiri. Aratandukanye, hariho nk'iri iri sinzi ko muribona neza, handitse ko sec, no kuvuga naka vinyu gahiye kabisa, gahiye no kuvuga ko atakantu k'akanovera k'isukari kakirimo. Hanyuma hagaca hazirinya ni demi sec, no kuvuga ugiye mu magazine uzura biranditse ko so kuvuga ngo muzera n'ibindi. Iyo demi sec nta no kuvuga harimo aka sosa gatuye. Hanyuma hagaca haba n'uyu ni du, no kuvuga ko harimo agasosa kari hejuru usumba iyo yindi. Niyo tandukanizo noshobora kuguha kuri iyi mivinyu iri ngaha, naye handi kurya nakubwiye ko ubuki buva mu mihingo yose, uko buza bufise amabara atandukanye. Yego twari gushobora kuba tuvuga tuti reka niyi ntuze isaba cyanya tuyihindure ise yose ifata ibara rimwe, mugabo twese gushiramo ibintu bitagomba guhindura kanovera ku mubiri wacu. Handi baza kata umuntu ashobora kuvuga ati kubona uyisaba cyanya niyo gasaba cyanya nibaza ko atakibazo bimutera. Gusa no menyesha yuko nta kintu na kimwe cyongeyemo kugira ikintu zibara rishobore kuba risukunya cyane rwose cyane. Umuvumbi nivyo kwa gukorana no kuja kumuhanura ukuntu ashobora gutunganya ya mizinga yiwe kugira dushobore kuzoronka ubuki bw'akanovera. Naye handi naho natwe tuko turakora no kuvuga ko iyi shene niniya, no kuvuga ni uhereye ku muvumbi ni shene none se duherera ku muvumbi hera no ku murimyi, no kuvuga abantu bose twe tugomba kuba tubakeneye ko twumvise nk'ahantu gutonya bakaba bashobora kuba bakoresha ibintu bitamanya ama pesticide ngira amaze kubyumva. Ivyo ni ibintu bishobora kutaba byiza kuri ikinyobwa. Aho rero turaheza tukabatumbera cyane tugatumbera muze abafundi ibindi bintu basanzwe bazi ko babwira kuti bakoresha intuze ya iyo miti kugira bashobora gutosikaza ubuzima bw'intuze bw'inzuki. Ahantu sino rero hagati nayo abantu bitwa bakorekteri nabo bumva baca baje hagati bakagenda rero bakira ubuki bakora ku bavumbi bivanye n'ukuntu twababwiye babwakira. Icyo babwakiriramo urabona twavuze ko ari ibintu by'isuku, turabamenyesha ukuntu ikibazo bazobwakira mu kizo kimeze. Hama rero bagaheza bakabusha.
muri kazoza twibona kabisa uyu muvinyu wacu ariyo bari kubaranywa bose ku meza kabisa. Imigambi tutekana gukora ni cyane cyane kumenyekanisha muziki kinyobwa, hanyuma turafise n'ibindi burya yonza kuvuga mu gifaransa akora mu kintu ndatabikunda, no kuvuga ko duhingura ibintu bivuye mu buki uciye ku mivinyu, uciye no ku bindi, amasabuni, amavuta yo kwisiga, amabuji, ibintu byose bishobora kuba bikenera ntuze ubuki. Bahurumbire ibinyobwa by'Uburundi kabisa, kandi bahurumbire umuvinyu wacu, bawunywe bahumirije, ni umuvinyu umeze neza ariko bamwe bigerera. Sinareka kukivuga kuko harimo kamenuze ya alcohol mu Kirundi sizo ukuntu ntoyivuga, ishobora kuyayura umutwe bivanye nuko umuntu ariko aragerageza kurenza urugero. Ndetse no ku ma etiquette biriko twarekanye nk'abantu bashobora kwiregezera mu nzego uriko bafashaka bw'ibwacu. Nani ni keza imbere yo gufungura, ni keza uri kurafungura, ni keza uri gufungura. Uwo dukenera ayo dusanga ha mu Gatoke, no kuvuga ni muri Rohero, ni Avenue du Ravin numero 11, na nukuvuga ko nahanyo ariko nk'abakunda kujaga kwa Siyoni, naho nyine turafise ntuze ya point de contact, ni kuri business center, hariho naho ntuze ahantu ushobora gusanga imivinyu yacu expose na yahantu bayifuza bo inoma alimentation, kandi n'abantu bifuza ko dukorana banyaruke kabisa dukora ibintu